Ndasubiriye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru agazwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuyariko aravugwa mu gisata c'ubutungane, aho tugiye kugaruka kuri Alain Guillaume Bunyoni urubanza rwiwe. N'urubanza kandi rujemwo nanone umushikiranganje wa mbere wasubiriye Alain Guillaume Bunyoni, akaba ari Gervais Ndirakobuca, akaba yaramusubiriye muri ayo mabanga mu kwezi kw'icenda umwaka weze w'ibihumbi 2022 avuye mu kibanza cyo kuba umushikiranganje ajejwe iterambere rusange n'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murano makuru rero tugiye kugaruka kuri vyinshi vyagarutswe ko muri uru rubanza, ndetse kandi ngo ni amajambo Alain Guillaume Bunyoni ubwiwe yavuze yababaje aba bategetsi bakomeye babiri bo hejuru cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, harimwo umukuru w'igihugu nyene Cobero Varisito Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere kuri ubu Gervais Ndirakobuca. Umwe ngo yiswe Vuvuzera, undi nawe yitwa Impene. Mu rubanza rw'ejo rwahavuye ruhinduka ibirori vyo gutwenza abarwitavye. Generale Guillaume Bunyoni yagirijwe ko yatutse umukuru w'igihugu outrage chef d'etat be n'umushikiranganje wa mbere wiwe. Icaro c'umushikiriza manza kizigenzo wa Republika yagiriza ko yita amazina yishakiye abo bategetsi mu nyandiko yagiranye n'abantu batandukanye. Bamwe bavuga ko ikibandanya kwibonekeza ari uko Alain Guillaume Bunyoni we yaje yiteguriye rwose imburano ziwe, mu gihe parike yo biboneka ko itateguye runo rubanza. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Reka noneho tugaruke ku vyabereye mu rubanza. Icariho c'umushikiriza manza kizigenza wa Republika avuga ko iri zina Vuvuzera ryahawe President Ndayishimiye mu kiyago cabaye hagati ya General Bunyoni n'umumenyesha makuru Bob Rugurika. Vuvuzera akaba ari igikoresho gisohora amajwi atagira ubutumwa, amajwi avuga cane, gikunda gukoreshwa hakoraniye abantu benshi mu kuryosha ibirori. Parike yo ikabona ko ngo Bunyoni yatutse umukuru w'igihugu mu kuba mu kiyago kimwita gutyo. General Bunyoni yarahakanye ico caha, niko aremera ko iryo jambo ryakoreshejwe mu kiyago yagize na Bob Rugurika, ariko avuga ko ryakoreshejwe na Bob Rugurika. Bunyoni agira ati nimuzane ico kiyago cose mwerekane aho jewe nise umukuru w'igihugu ngo ni Vuvuzera. Parike yishuye ko General Bunyoni atigeze yiyama Bob Rugurika igihe akoresheje iryo jambo, ahubwo ko yaza aremera ivyo avuze. Ku bwa parike, Bunyoni ngo nawe nyene yarakoze icaha co gutuka umukuru w'igihugu mu gihe atitandukanije n'ayo majambo. Bunyoni we yibutsa ko mu mategeko mpanavyaha icaha cagirwa gikoze wenyene, responsabilité individuelle. Bunyoni yaho asaba ko parike yozana Bob Rugurika, akaba ari we yisigura ku ijambo yakoresheje. Ndirakobuca ngo nawe yatugemuriye akanyama karyoshe k'impene, tumwita impene mu kwibuka iciza yadukoreye. Parike yagiriza General Bunyoni ko iyo ari karagana n'umukenyezi wiwe bita umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ngo ni impene. Parike ivuga ko yabiboneye mu butumwa bwanditswe muri telefone hagati ya Alain Guillaume Bunyoni n'umukenyezi wiwe Yacinthe Niyonkuru. Bunyoni yarasiguye neza aho iryo zina ryavuye. Mu kwisigura yavuze ko Gervais Ndirakobuca yigeze kuja kubaramutsa abagemuriye akanyama k'impene. Bunyoni avuga ko ako kanyama kari karyoshe cane ku buryo batigeze bakibagira, niko gusigura ko umugabo n'umugore iyo bariko baraganira usanga bafise amajambo yabo bisangije. Ati birashika nk'umuntu bakamwitirira ikintu ciza yabakoreye. Ni gutyo rero Alain Guillaume Bunyoni na Yacinthe Niyonkuru iyo bavuze Ndirakobuca bibuka iciza yabakoreye mu kubagemurira aka kanyama k'impene karyoshe cane.
General Bunyoni kandi yaribukije parike ko iryo jambo atahandi na hamwe barikoresha kiretse mu biganiro vyabo nk'umugabo n'umugore. Parike nayo ikaba yaremeye ko atahandi yigeze ibona bakoresha iryo jambo mu kuvuga Gervais Ndirakobuca. Mu Kirundi bakaba bagira bati ushikiriza igitutsi niwe abatukanye. Hari ikintu gishasha gitera caduka mu butungane bw'u Burundi, burya abantu babiri baganiriye bakita umuntu uko bashatse ariko ntibabimubwire kandi ntibigera babikoresha imbere y'abandi bantu. Hari uwo bagiriza gutukana kubera yagiye kubasuma urusaku. Umuntu ushatse kumutuka uramubwira amajambo mabi amutesha agaciro canke ugakwiragiza amajambo amwambura iteka. Ni gute abantu botuka umuntu mu bintu bavuganye ari babiri gusa batabibwiye nyene vyo ngo ababare kandi batabisohoye hanze ngo bamuteshe agaciro? Hagati ya Parike na Bunyoni vy'ukuri yoba ari nde yatutse Perezida Ndayishimiye na General Ndirakobuca? Aya majambo iyo Parike yagumiza iyo yayabonye ntiyabwire Ndayishimiye na Ndirakobuca kandi ntiyabwira Abarundi nta kibazo yo kwigeza atera. Ariko ivyo Parike ikoze bishobora gutuma haba Abarundi batangura kwita Ndayishimiye vuvuzera ndetse na Ndirakobuca nawe bakamutazira mpene. Muri ico gihe Parike niyo izoba yaratukanye kuko niyo yashize mu bantu bose ayo majambo. Vyongeye ijambo rihinduka igitutsi iyo rifise intumbero yo gutanga ishusho mbi y'umuntu. Umwana akoresha cane vuvuzera canke akunda vuvuzera canke avuza urwamo, abantu bagatwenga bashobora kumwita vuvuzera atavyo kumutuka birimwo. Ntituzi rero icatumye mu kiyago ca Bunyoni na Bob Rugurika bavuze Ndayishimiye ko ari vuvuzera. Turashobora gusanga atagutukana kwarimwo nk'uko Bunyoni yabisiguye neza mu kwita Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere impene. Baba bibuka iciza yakoze. Ahubwo umushikiranganji wa mbere bamwe bakavuga ko yotanga agahene karyoshe ku muryango wose w'Abarundi, nabo bagaca bavyina ngeriga bahaze na vuvuzera zovuga. Rero ikibandanya kwibonekeza muri uru rubanza nk'uko nabibabwiye ntangura ano makuru n'ingene Arengiyome Bunyoni we yaje yiteguriye rwose imburano ziwe mu gihe Parike yo yibonekeza ko itateguye runo rubanza. Ari nayo mpamvu bariko bashaka ivyo bamwagiriza bishasha kugira ngo nyene Arengiyome Bunyoni agenda abura uko yisigura. Ariko buri ngingo yose bari kuzana nawe ari kuza afise igisubizo kandi gikwiriye. Turategereje kuraba andi makuru aza kuza gushirwa habona avuga ku vya General Bunyoni. Mwese ntimuze kuja kure. Aya makuru kandi reka tuyabandanize Nyanza-Lac, aho bamwe bavuga ko hari ingingo yafashwe n'umushikiranganji w'indero icanishamwo. Umushikiranganji w'indero yarafashe ingingo yo gusubiramo itangwa ry'akazi mu mashure shingiro. Ku rutonde rw'ivyarabwa, abenshi mu bigisha basanze batswe ivyigwa mu mashure yo mu mwaka wa 4 mw'ishure shingiro. Nubwo biruko Nyanza-Lac mu ntara ya Makamba, iyo ngingo ntiyashizwe mu ngiro n'abayobozi bamwe barabwa nayo. Iyo ngingo y'umushikiranganji yaraba abigisha bose bafise impamyabushobozi ya DCT mu gihe binjira muri uwo mwuga ku bw'amasoko yacu. Igihe ngo batumenyeshe iyo ngingo twayakiriye uko nyene. Abigisha bose bafite DCT ngo bategerezwa gushirwa mu mwaka wa 3 w'ishure shingiro. Abayobozi b'amashure bafise izo mpamyabushobozi bararabwa n'iyo ngingo, akaba ariko abigisha bavuga. Bariyamiriza rero inyifato ya bamwe mu bajejwe indero baretse abayobozi b'amashure kandi bategezwa gusubirizwa. Abayobozi b'amashure shingiro ya Mugemera ya 3, Nyabitaka, Nyanza-Lac ya 4, Nyanza-Lac ya 6 na Mwimbiro bagumye amabanga yabo. Bamwe bakavuga ko ari ikimenyane na ka mwana wa mama kuko ni arabanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ngo hatarabwe rero ikindi hakarabwa urupapuro rw'umutsindo dufise rumwe. Rero ngo ntiboshira mu ngingo ugutandukanya bigisha, akaba ariko bavugana ishavu. Abarongoye indero muri komine Nyanza-Lac na Makamba nabo bakaba bataragize ico bashikiriza.
Muri ano makuru kandi reka tubabwire ko muri Nord Kivu hoba harateguwe ibikorwa vya gisirikare vyitwa Springbok. Abadakiranira ivyicaro vya politike bamwe baravyiyamiriza. Abajejwe intwaro, abategetsi mu gisoda na MONUSCO bamenyesheje ko bagira ibikorwa vya gisirikare bise Springbok. Abaharanira agateka kazina muntu bo bakabona ari akaryo kuko MONUSCO ica igumaho bagaca bavyanka. Ibikorwa bigiye kuzorangurwa na MONUSCO hamwe n'igisoda ca Congo FARDC ni ugucungera ibisagara vya Goma na Sake mu gihe ca mbere nk'uko bivugwa n'uburongoye ingabo za ONU. Bati twumvikanye ko muri ico gikorwa kizoba kirimwo abasoda ba MONUSCO na FARDC mu minsi ya mbere tuzozibira ko M23 yigarurira ivyo bisagara bibiri. Bikaba vyaravuzwe na Octave Rodriguez arongoye ingabo za MONUSCO. Bamaze kumva ivy'ico gikorwa, amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu n'imigwi itandukanye baravyanse. Basavye buramatari w'umusoda arongoye iyo ntara hamwe n'urongoye ingabo za EAC kuvavanura na MONUSCO. Ikiringo ca MONUSCO kizohera muri Kigarama buca kuboneka kandi nta kucongereza, kandi bategezwa kuzoba baratanguye gutekera mu kwezi kuza. MONUSCO ngo nizokwama muri Congo, akaba ariko bavuze basaba umukuru w'igihugu gufata ibintu mu minwe mu bijanye n'ibigeramiye igihugu. Bakemeza ko bashigikiye igisoda ca Congo babona ko gishoboye gukingira imbibe z'igihugu n'ubudahangarwa bwaco. Buramatari mushasha wa Nord Kivu bamusaba kuvavanwa na MONUSCO kuko ngifise umugambi ugayitse wo gukorana n'umwansi. Uti ihuriro ryacu ririyamirije ibikorwa vya gisirikare Springbok kuko bije gukingira Sake na Goma gusa, kandi atari ivyo bice vyonyene bigize Nord Kivu. Ivyo bikorwa vyari gutangurira ahubwo hafashwe na M23 hose, akaba ariko basozera bavuga. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuja ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kandi aho baba ari hose kugira ngo batuja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.